Ndasubiye kubaha ikaze mwese mukurikira ibiganiro vya televiziyo Renaissance nongera ndabaha n'ikaze murano makuru twabateguriye yuko no munsi wa kane genekezo rya 21 kwezi kwa gatatu umwaka wa 2019 ayo twabateguriye nayo tuhere ku nkuru yagize muri komine ya Mabayi hano rubibe n'igihugu cy'u Rwanda ni mu ntara ya Cibitoke habarizwa abasirikare batari bake bangana n'amabatayo agera kuri 3 bakaba barungitswe kuva mu ntango zinondwi muri ico kibanza akazi bafise ngo nako kuzibira ibitero vyoza bizananye mu gihugu cy'u Rwanda. N'abanyeshuri batatu muri batandatu bo kwishure gisumbuye riri mu ntara ya Kirundo bagirizwa gusibanganya ifoto ya Petero Nkurunziza mu bitabo vy'ishure bungururijwe mu ibohero rya Ngozi. Nonose ibijanye n'amategeko bakiyamiriza iyo ngendo ngo kuko ata muntu ashobora guhogwa icaha kitanditswe mu gitabo mpanavyaha. Murano makuru naho turazarugaruka kandi ku binyegezwa bivugwa mu igandagurwa ry'umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye. Reka nsubire nabifuriza ikaze mu kanya nidonido. Nemeje kubibabwira isikare cy'u Burundi kiriko kirongereza abasirikare ku mupaka gihana n'u Rwanda kuva mu ntango zinondwi. Amakuru ava mu gisirikare ava kwibatayo zitatu arizo zarongitswe ku mupaka wo mu ntara ya Cibitoke cyane cyane muri komine ya Mabayi. Abasirikare bakaba kandi basangiye ibirindiro n'abari mu migwi y'imbonera kure n'abandi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda nkuko aya makuru abandanya abimenyesha Reverien Bazikamwe. Izo batayo zivugwa ni ya gatanu ya MINUSCA irindiriye kuja kugarukana amahoro muri Centrafrique. Ibatayo y'amajana 511 ni y'amajana 212. Iyo ya mbere yatanguye kujanwayo ku munsi w'Imana uheze yerekeza muri komine ya Mabayi intara ya Cibitoke. Izo zindi zikaba zagiye ziratwagwa buke buke gushika kuri uyu wa gatatu. Amakuru dukura mu basirikare avuga yuko hari yindi migwi yari icunze aho hantu, iyo nayo ikaba yacivangana nabo bo mu mabatayo y'amajana 511 n'amajana 212. Ugaruka rw'imonera kure hamwe n'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda bakaba aribo bavugwa ko bagize iyo migwi nkuko yandi makuru ava ngaho bari abivuga. Abo bose bakaba batwagwa na Colonel Jaconias arongoye brigade y'ijana na 10 iri mu ntara ya Bubanza afadikanije n'abarongoye ayo makambi. Abo nabo bakaba ari Major Aroni Ndayishimiye arongoye ikambi y'amajana 212, Lieutenant Colonel Jean Baptiste Nayishakiye nawe akaba arongoye ikambi y'amajana 511. Ariko ayo makuru akaba atavuga urongoye ibatayo ya gatanu ya MINUSCA. Mu ntango y'iyindwi turimwo hakaba haratanguye igikorwa cyo gutwara ibigwanisho muri iyo komine ya Mabayi. Bimwe muri ivyo bigwanisho bikaba bijanwa bivuye mu ikambi ya Cibitoke ijana 12, ibindi navyo binini bikaba bivanwa mu vyo bari batwaye ku mupaka mu ntara ya Kirundo. Nayo ku gikorwa cabajanye abasirikare babajije bamwe mu babatwara inyishu ngo nuko Rwanda rushaka gufata ako gace ka komine Mabayi, ngo bahamagariwe rero gutangira kugira ntibafate iyo komine naho abo basirikare bavuga ko iyo nyishu itabanyuze. Reverien Bazikamwe arakenuye bivuye kuri ico cuka kibi kiri hagati y'ivyo bihugu bibiri. Igihugu cy'u Rwanda cahanuye abanyarwanda baba mu duce two mu buseruko bw'ico gihugu gihana imbibe n'intara ya Kirundo mu Burundi ko bogabanya ingendo zija mu gihugu cy'u Burundi kumvo z'umutekano. Ibitari bwashike kuva icuka ca politike cadutse mu Burundi hagati y'ivyo bihugu bibiri haraheze imyaka 4. N'abanyeshuri batatu muri batandatu bo kwishure gisumbuye riri mu ntara ya Kirundo bagirizwa gusibanganya ifoto ya Petero Nkurunziza mu bitabo vy'ishure bungururijwe mu ibohero rya Ngozi. Iyo ngingo ikaba yafashwe n'umugwi w'abacamanza ba sentare nkuru y'intara ya Kirundo inyuma y'indwi bafunzwe byifata kibanza mu gasho k'iyo ntara. Kugwanonosoye amategeko umushingwa manza Gustave Niyonzima gwifungwa ry'abo bana arinyuranye n'amategeko kuko ata muntu ashobora guhogwa icaha kitanditswe mu gitabo mpanavyaha. Tumukurikire. Gupfunga abana nk'abarya b'imyaka 15 16 ubagiriza ko bafashe kukaye yabo bagafiringitiraza canke ico bita gribouillage mu rurimi rw'igifaransa, guharura nk'ikaye ikusanamu y'ikintu y'umuntu. Rero amakaye yabo yarayiko mukuru w'igihugu barayaharura.
ivyo rero nagomba kumenyesheje twisunza amategeko ko atari icaha. Mu mategeko mpanavyaha nta muntu ashobora guhanirwa ikintu kitategekanijwe n'igitabo mpanavyaha ngo kigitegekanye n'ibihano vyacu. Rero tusubiye inyuma kandi nuko abagirizwa bose bategerezwa kuburanishwa na sentare zijejwe ivy'abana. Amasentare ajejwe nk'uko igitabo c'amategeko kigenga imanza z'ivyaha ingene ziburanishwa kibitegekanya, kikavuga yuko abo bantu baca baburanishwa na sentare zijejwe ivy'abana, naho nyene ico caha coba gitegekanijwe n'amategeko n'igitabo mpanavyaha. Kwisunze amasezerano yerekeye ivy'abana yasinywe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika i New York itariki 20 z'ukwezi kwa 11 mu 1989, agatega ko igikumu akanakenguzwa n'u Burundi mu 1990, aratomora neza yuko umuntu wese bita umwana ari muri ayo masezerano ari umuntu ari munsi y'imyaka 18. Abo bose rero naho boba bari barakoze ivyo bitegekanijwe n'amategeko bategerezwa kuburanishwa n'amasentare ajejwe ivy'abana. Hama ikindi naco kinababaje nuko muri ayo masezerano nyene mpuzamakungu arabi ivy'abana yo mu 1989 mu ngingo yayo ya 37 atomora neza akavuga ko ata muntu ashobora guhanwa n'ikintu kitari gitegekanijwe n'amategeko. Bavuga ko ifungwa ifatwa no kumushira mu bohero bitegerezwa kwisunga amategeko. Ikindi nuko twisunze igitabo kigenga imanza z'ivyaha ingene zitohozwa n'ingene ziburanishwa mu ngingo ya 10 mu gace ka 5 ziravuga yuko umuntu wese ari karagirizwa yaba ico twokwita ari mu gaco canke ahandi bamubwira yuko afise ububasha bwo kunuma mu gihe atamushingwa amanza wiwe ariyo. Ntivyabaye ivyo kandi ntibashoboye kuburanirwa n'abashingwa amanza babo bishemeye, tukabibonamwo amahinyu. Kandi ingingo ya 37 y'amasezerano mpuzamakungu y'abana yo mu 1989 yatewe ko agakenguzwa n'u Burundi mu 1990, ico bita ratification, aranatomora akavuga yuko ata muntu ashobora gupfungwa ari umwana nk'uko ayo masezerano bivuga ko umwana ari umuntu wese afite imyaka iri munsi ya 18, ko uwo muntu yapfunzwe ategerezwa gutandukanywa ico bita separation hamwe n'abantu bakuze baba bapfunzwe. Ivyo byose nivyakurikije. Rero tukabibonamwo amahinyu, tukabibonamwo imvo za politike zidashemeye. Tubibutse ko abo bana babigeme bafite imyaka iri hagati ya 15 na 17 bose biga ku ishuri rimwe ryo muri yo ntara ya Kirundo bahagaritswe ku munsi wa kabiri w'indwi yahera. Itegeko ngo ryo ryari ryatanzwe n'umushikiriza abanza mukuru wa Republika muri yo ntara. Abo batatu barungitswe mu ibohero rya Ngozi cyo kimwe nabo bandi bagirizwa gusibanganya nako ifoto ya Petero Nkurunziza mu bitabo bitanu vyo kuri iryo shure. Muri gwarukurikirana nago gwingene iganagwa ya Melchior Ndadaye ryagenze uyu munsi Innocent Muhoza arongoye televiziyo Renaissance avuga ko atawo uvuga iganagurwa yiwe atabanje kumenya icuka ca politike cariho ico gihe mu Burundi no mu karere. Nayo no munsi abategetsi bariko bakoresha urupfu rwa President Melchior Ndadaye kugira bishire nako bashira mu ngiro umugambi wo gukora iho nyabwoko wamye uburizwamwo n'igisirikare cy'u Burundi kuva kera. Tumukurikire. Uwo vuga ngo arazi ukuri kose kwigandagurwa rya Ndadaye yo baramubeshi, kuko harimwo facette nyinshi cyane kandi ntushobora gutegera, ndabisubiremo, ntushobora gutegera igandagurwa rya Ndadaye utibutse contexte environnement politique yariho mu Burundi no mu karere. Ntushobora kubitegera namba, kuko mu Burundi nkuko nabivuze bwa mbere nuko abantu bose bari ngira ngo abari bakuze ico gihe bashobora gukurikira ibintu bya politike babizi. Hari icuka kibi cyane
muri politike no mu vy'amoko mu Burundi ko byarakoreshwa cyane ku mvu za politike ku nyungu za politike z'uyu canke uriya. Ntushobora gutegera namba urupfu rwa Ndadaye na kurya kuntu hari bari abagabo babiri amezi atandatu twaciye dusubira kubasanga mu ihoni bwoko ryo mu Rwanda nkuko nabivuze uriya Sengiyumva Anatole bafunzwe kubera ihoni bwoko niwe muntu wa mbere yagiye Gisenyi gutanguza ihoni bwoko ry'abatutsi n'abahutu batari bashigikiye ibyiyumviro by'ihoni bwoko baricwa nabo nyene kuco kimwe n'abatutsi. Uyu Anatole Sengiyumva kurya kwa ntuze kwa Paul Barire yahora ari umuhanuzi wa François Mitterrand akaba ari no mu bashinze ya groupe d'intervention antiterroriste GIGN naho nyine yakorera mu biro byo kwa president Mitterrand ukaza gusanga n'ingene abantu bamwe mu bayobozi b'u Faransa bagize uruhara muri genocide yo mu Rwanda ugasanga uyo Anatole Sengiyumva ari mu Burundi telefone yakoresha yari yanditse kujejwe cabinet ya president Ndadaye chef de cabinet ya president Ndadaye ugaca usubira gusanga abo bantu amezi atandatu aheze bari mu ihoni bwoko ryo mu Rwanda nuko hari ukwinjiranamwo kw'ibibazo by'u Burundi n'u Rwanda ico gihe nibutse ikintu kimwe abantu baguteza gusubira kwibuka bariya bishe Habyarimana mu Rwanda babagosora abo Basengiyumva nyene Anatole Sengiyumva ntibashaka amasezerano y'Arusha yo mu Rwanda ko akurikizwa. Habyarimana yari yayemeye bariya bintagondwa batayashaka. Ndadaye yari yashigikiye amasezerano. Ndadaye yari yashigikiye amasezerano y'Arusha yo mu Rwanda igihe cyose yashobora kuvuga ku kibazo cy'u Rwanda yari yashigikira no muri discours yari yavuze muri ONU aho yajayo yari yagarutse kuri ico kibazo cy'amasezerano y'Arusha ayashigikira. Yari yararakiriye uyayoboye u Rwanda no munsi President Kagame ico gihe yari mu bayobozi ba FPR inkotanyi. Ntushobora no gutegera ibyabaye ugiye kuvuga gusa ngo nakarwi k'abasirikare bishe Ndadaye ukagarukira ngaho ntibikunda. Ikindi cya kabiri umuntu abibonera ko nibyakurikiye igandagurwa rya Ndadaye aho mu misozi yose Burundi abatutsi bahizwe bunyamaswa n'abiyitira Ndadaye bakica abatutsi bakica n'abahutu batari muri Frode bico gihe. Muribuka ko umuvyeyi wa Ndadaye yavuze ati ntimukora ibara atashigikira uko kwica kw'abatutsi inyuma y'uko Ndadaye yishwe nabyo byakurikiwe n'ihigwa ry'abahutu mu gihugu hagati ari mu gisagara ca Bujumbura aho byarenze urugero aho haza ya mageto yarasigaye ari mu gisagara atamuhutu yaragishobora gutembera muri Bujumbura. Ndashobora kuvuga rero kuri kurugura dossier ya Ndadaye ngo igarukirize ku bamwishe nyene utabonye iyo context yindi yatumye birinda bishika ngo ubone n'ibyo byakurikiye ntushobora gupfa rumbisa ibyo bintu. Abo rero bagenda bakavuga ngo liste y'abantu bishe Ndadaye n'uyu amaliste anakorwa ku mvo za politike naho nyene ntaco bizopfa byaratumariye kuko ari Ndadaye ari bakaribwami ari babibaza ubute ari ba Ndayikeza ari ba Richard n'abandi bose bakadre ba Frode bapfuye n'abanyagihugu basanzwe bo muri Frode canke abatutsi bose bagandaguwe. Ikintu duteze kwama twibuka twese tukatabwira ibyo bibazo nuko abo bantu bose barabarundi bari bene wacu ntivyateza kugenda gutyo ku buryo dutanguye kuvuga ibi bibazo dutegeza kubivuga duteza kubiraba twibuka ko abo bantu bose arabi wacu tukabivugana tukagerageza umwese kugushikiriza ico biziko muntu mbere yo kuvuga ati tubyumva uko byagenze kugira ntibizosubire kudushikira. Utanguye kubikoresha nkuko ariko arabikoresha ubu uri kura subira kuzana ibituma ibintu nk'ibyo bishobora gusubira bikadushikira. Muri raporo yagizwe tuzobigaruka ko mu kwezi kwa kimwe kuri kimwe ku kwezi kwa 10 tuzobikora ko nimwe bisanzuye neza ariko mu kurindira twibuke yuko igandagurwa rya Ndadaye ryakurikiwe n'ico abanketeur ba Nations Unies bise des actes de génocide zakozwe
des actes de génocide zakozwe mu Burundi. Ibyo bintu byose igituma génocide nyayo itanakunze ngo ihere nuko habaye obstacle. Iyo obstacle ni gisirikare. Kurya ko muri 72, kurya ko muri 88 93 ni imyaka yindi havuye ikurikira. Igituma génocide itabaye mu Burundi nuko hari obstacle physique. Naho iyo obstacle nyene nayo nyene yatera ibindi bibazo bituma mu gihugu hataba stability. Igiteye amakenga kinateye ubwoba ubu nuko uko iminsi ihera, uko iyi leta iri hari isambura amasezerano yarusha, niko génocide kibi ikintu gishoboka uko umunsi uhera. Kuko icyahora kibuza génocide mu Burundi kiriko kirasamburwa. Kandi bene kubikora babikora babizi. Nuko gukoresha urupfu Rwanda Day no gutegura imitwe y'abantu. Nkuko bari baravuga ati abatutsi baratwiciye mu president Ndadaye, ni ngombwa twihore cyangwa ni ngombwa no gutegura les esprits kugira ibyo bashoboye gukora bikore. Kandi n'inzitizi hahora yitwa igisirikare bayisambuye. Amasezerano yarusha bayasambuye, iyo nzitizi yahora ituma génocide ashoboka yasambuwe. Nibaza ko hari byinshi umuntu yovuga kuri rupfu Rwanda Day, tuzobigaruka ko kuko nabimbuze kimwe kuri kimwe kuko hari amadetaye menshi ari ngombwa ko abantu bayamenya. Kandi nibaza ko kenshi twibagira yuko haraheze imyaka 25 Ndadaye yagandaguwe. Hari abantu bari abana batoya cyane, ubara abagabo bakuze bavyumva nkuko bagiye barabihabwa, bakibaza ngo nuko bimeze. Mu batutsi bakibaza ngo Ndadaye yari umuntu mubi yanka abatutsi nibiki. Wavuga ko Ndadaye ashobora kuba ari umuntu mugabo muzima afise ishaka kandi afise ubwigenge mu byumviro by'ibatumvikana byari Imana. Abatutsi bamwe bakabona umenga uko bavuga neza Ndadaye kandi yari umuntu mubi yanka abatutsi. Wavuga ko mu Rwanda kurwa rya Ndadaye hashobora kuba harimo ibindi bintu byagiyemo nk'ibyo byabasenga yumva na to n'ibyo byaba Paul de Barire atawuzi neza role bakinye muri ibyo bintu, bakumva umenga urukura defanda bishe Ndadaye. Turakwiye kurengera ibyo bintu ko nitsabirengera nejo bundi tuzosubira duhangayishwe nubwo butindi nyire bumaze imyaka n'imyaka buduhangayisha. Amakuru twasoze kuri nkuri ivugwa mu bijanye n'umupira w'amaguru umugwi w'intamba mu rugamba w'abadashikana imyaka 23 waranganije ubusa ku bundi mu rukino rwabereye ku kibuga cy'umupira w'amaguru citire umugano wa Rudoviko rwa Gasore. Urukino rwahuza n'umugwi w'igihugu ca Congo Brazzaville hari ku munsi wa gatatu igerekezo rya 24 ni mwihaganwa rero ry'igikombe ca Afrika c'abatarenze imyaka 23. Urukino rwo gusubiza rukaba ruzobera ku kibuga citiriwe Alphonse Masamba ci Brazzaville kuwa 26 Ntwarante. Nano cyo dusozera amakuru turashikiriza reka nabashimire mwese bariko muradukurikira naho utaha.